Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi agenda nkuko bisanzwe murazi ko tubana umunsi ku wundi ndanabashimire ku bantu mudukurikirana around the world mukunda bashirano indundi nko bisanzwe select amana display the one and only hama kandi supu y'ubunyegere harahiye musaza ndibaza muri ko murabona imbere ya kamera ingene bimeze mbaze ndakwibutse ko iyi ni Peace International TV on the real ariko kandi ku bantu mwama musaba aka kadeba kuno munsi ndashaka commentaire hafi ibihumbi 10 hariya hasi ndi nkiri ko ndavuga rega ntimuhave mwibaza ngo ndiko ndagira mu mutarashira ku commentaire umusaza muramuzi numwe mwamenyesha makuru bakoreye ibimenyesha makuru bigiye butandukanye muramuzi muri JC muramuzi muri Buja Town mu Kamenge hariya hejuru Kamenge Business House muramuzi cyane uyu musore ni numwe mu bantu novuga direct yakoze abantu mwabonye film irimwo Big Farias ari kumwe na n'umugabo wa Titi uwahoye arongo wahoze yararo ni boss ni CEO wantuze wa Buja Hit TV musaza urumva ko nagendo wakera karibu cyane musaza merci murakoze umeze neza turashima imisi myinshi musaza turahari akazi citwaherukana kera no kuri I like nivyo bari duherukana utaze kirundi imana ishimwe urumva nkuko muranda nsanzwe ndavuga ndubukurateur okay nigishije indimi zose kirundi igifaransa icyongereza nabwo atari kirenga ariko ndakivuga ariko today nashimiye kuvuga ikirundi kumvo zo kwigaragaza neza nk'umurundi neza cyane uratse ko musaza wantanze mu itangazamakuru uri bukume kiganiro muri JC na musaza long time uravyibuka atakirunduzi musaza ikiganiro carakunaniye no kivuga uko kireze gusa nibaze ko cyakiganiro ciwawe nico cyari kiganiro cyanyuma na cenja mu kwigisha ikirundi kandi ariko umva ko naguteye amacese musaza nuko cyane abantu bose twahuye birashobora kuba ari amacese cyangwa imikoshi byose oya nta mikoshi kwa Jinara Yesu anyway akazi kagenda gute rero ubu bimeze gute uri numwe mu bamenyesha makuru navuga yuko bafise experience itoroshe akaba ari nayo mpamvu nishimiye kuba tugiye gukorana akazi kagenzi kameze neza muri services zibanje zose nkoreramo kimwe no shima mvuga ati nshimira Imana n'abantu batanu niyo mvugo nsigaye nkorera n'abantu bake abantu batanu bake bisigura neza yuko akanyimba kagenze neza ndabishimiye Imana naho bantu mejeje kuvuga abantu batanu naho nurinda kubadondagura kumera shwa kuba ari Bashiri cyangwa akabari unde cyangwa akabari wabanditse commentaire munsi neza cyane man ubu haraje narumse ko usigaye ufise m'Systems m'Systems yiwawe kube drama urumva ni drama meet service ariko mu gisata nkwera mu cya byose ni drama films production nkuko yavuze ndumenyesha makuru muri industry ya 257 nkaba benshi bantazira kutariko arabantu bavuga ati ndo mu legend just no kwita legend ahubwo uvuga yuko mfise experience muri aka kazi neza cyane ko ariho difference mu legend na experience washaka kwita mu legend akaba arunda avuga ati none ko umunsi mu legend je ntawunze arabantu batanze ariko uwunza ashaka kuvuga ati umuntu ni mu legend ariko je sinshimiye ko banyitaje legend ahubwo nishimiye ko bavuga ati ujya mu ni talented neza cyane asante sana ndaryohewe musaza kuba turi kumwe uyu munsi una munsi tutaraja kure mugabo sinza guhava ndakwinjirira ni private sinza guhava ndakwinjirira felicitation kuri filmi numvise kuheruka gukora ariko sinza kubiza kumba bari ibantu bazobimenya tuzokorana ikiganiro yasohotse ego cyane ariko ubanze unkundire tubanze twinjire muri entertainment ndakujane neza na neza aho wirigwa urara vyukuri umbarire ingene uri kurabibona tuko turabona entertainment ingene iri kiragenda tuko turabona indirimbo wavuze ko ari nitandukaniro rya legend na experience chanke sana experience ngomba rero dufate hit itandukaniro je nshaka ko dukora kuri aka kantu itandukaniro rya hit na legend uze kumbwira icari cyo musaza akumbure bakubwira ati kugira umenye yuko uri kuravuga n'umuntu cyabwenge y'umuntu
iyo umuntu wakubagije ikibazo nakugira umwishure banza kwanza umubaze neza cyane urumva ari indirimbo nziza n'indirimbo hit neza cyane ni ibintu bibiri bitandukanye rero nutandukanye indirimbo nziza ukayitwa ko ari hit kandi indirimbo hit ukayitwa ko ari nziza ari indirimbo nyinshi ziri hit ariko ntabwo ari indirimbo nziza dufate nk'indirimbo zibiri hari indirimbo Madame ya DRAMA M.System hariho n'indirimbo Legend mugabe indirimbo jewe mumbabarire ndaza kuyivuga ko duce dushiraho wanashaka na kuri kakagezi indirimbo yahe ari hit song indirimbo yahe ari indirimbo twovuga yuko ari yakawaida frame Madame uri so fine uri so kuri kakagezi urumva nuvuga ati kuri kakagezi ni indirimbo itwaye byose ni indirimbo nziza ikaba ari na hit song kubera iki uyihoje indirimbo za kera ni indirimbo zari zifise uburyohe just moment wumviriza indirimbo menga ari nishasha mu matwi ya urumva kandi byari soye ko kera ata production zikomeye twari dufise ariko ubu turafise production zikomeye turafise aba producteurs bariko barakora ibintu byinshi bituma abantu babakurikirana why tudasora indirimbo ziryoshe nka kera kandi sha urumva ariko wumvise Madame DRAMA M.System wumvise kuri kakagezi bro radio respect musaza ari naho hantu iyo impamvu wanavuze ko ndanagutahura uvuga ko ari indirimbo hari kuba indirimbo ikunzwe no kuba iri hit siko yaracanye ariko kuri kakagezi ni indirimbo yatoye byose ni indirimbo nziza yakunzwe yaba indirimbo nziza ikanaba hit siko dufata kuri kakagezi nta n'umutama arayiririmba arazi no kuyiririmba Madame duga zabirimana umbwira umuntu azi apana birimani bazangaho nyene kuyibarabara bumve nibange mugabo Madame na pasteur arayizi musaza je mbona nibaza ko ngira ngo nabakiga bashakunda kuvugana abapatiri nabaki sinza baribo kunda gusanga bari mu bintu bijanye n'ijambo ry'Imana cyane nabo benshi usanga bayizi mugabo babaze Madame sifuti musaza iki kintu kibona gute kiriko kiraza muri entertainment kwanza ikintu cyane nuvuga ati entertainment ya 257 yarononekaye cyo cyambere iragira iki yarononekaye urumva nyakubahwa Bashiri nushobora kuvuga ati umuti wa entertainment nshaka kubaho umuti wo muri industry utaramenya aho industry yafiri ubanza kwanza umenye vyafiriye he je nka jewe niye nshobora gukiza urumva first urashobora kwibaza ati indirimbo ya nyuma yabaye hit ni yandi neza cyane ucugira kuduga rero just moment indirimbo ziriko ziravuga nka nyashi nka Mkombozi na ngangari na urumva ni kuvuga yuko indirimbo ya nyuma tutibagiye na Legend ya Lino bro yondaki akabana abaririmbyi indirimbo ya nyuma yafashe hit y'amezi menshi yafashe hit y'umwaka wose kuri bwanje novuga yari indirimbo ya nyuma yafashe hit y'umwaka wose yari gitari indirimbo ya Legend Lolilo neza cyane urumva why yafashe hit yumvije yari fise lyrics zikomeye nubu wumvije ijya ndirimbo gitari umenga nishasha mu maka kandi na ruguru barayiririmba musaza ahantu hose barayiririmba bisigura yuko novuga ati aba promoters ba YouTube Facebook na ma Instagram nibo baje konona industry yo muri Buja Flavor kubera ukabona ufise 1k mu masaha abiri cyangwa muri 30 minutes uce witungura umustar arabona batangiye kuririmba hakira ama cassette hakira ama CD kandi indirimbo zabo je narahuye na Fizo agiye kuri show Musée Vivant ijya barabara yo kuri RTNB yari kirengana yari yiruka bien agomba ashike turahagarara ari hanagura yasho akagenda muri concert zaman kana abantu bakaryohego urumva ariko ubu ari Instagram ari Facebook ari TikTok ari ama social media menshi acha tuma rero abapeti bariko baraza muri iki gihe bacha biboneka yo ndabizi reka nkuru kubwira amenyekana no garagaza kwanza ukuri kwawe yaba wewe uri nka cyagihe wari kwitwa nde for example Balden Sinaden cyagihe yari ahari nikiye kintu yakoze urumva ni kuvuga yuko ari abantu babona yuko drama ntazi ibintu vya entertainment natangwe kwinjiramo kuva kera cyane ni kuvuga yuko aho byafiriye byatangiye gufira kuva muri hit ya guitar ikiva
tumvirize rero hit ya gitari gisohoka izindi ndirimbo zageze ukirikirana icyambere zakozwe n'abandi icya kabiri nibaye baziririmbye icya gatatu production house yazikoze niyo just moment ndashobora kubwira ama production house shobora gukora ikintu naho wumvisa yakorewe kwa naka cyumva se indirimbo ni nziza kubera ni mu producteur ahora yanga mahera Amiri Pro Mugisha Amir utoye umuziki mubi iwiwe agura ati bro ayo mahera naho nkeneye yajana handi cyanke genda uhindure kuririmba ugere repetition uzana indirimbo imeze neza aba bose ba the magic niko basigaye bameze musa like urazi ni kubera iki batahuye umuziki ndundi urumva hari indirimbo just moment ndaziguhaye uzivuze kuri Black FM no zivuza kandi muri kati wumva yuko ari indirimbo nziza ibiri kuravugwa aho uciye hose indirimbo ya naka ni nziza like nituvyanse ariko rero ibaze kwanza indirimbo ifise BPM imeze gute ivuga gute urumva akumbure murashobora kuvuga ati ndiko ndabinjira mu kazi ya ndi drama M.System ibintu byose ndabizi ndiko ndavuga ibyo nzi mu ndirimbo ari ikintu bita BPM uriko aririmba nk'umuntu arimba abantu bagiye guhamba hamugashaka ko indirimbo yiwayo bayivuza muri dot nibibaho oya cyangwa uraririmbye indirimbo yawe vuzwa mu kabare ugasanga ushaka kugira ngo bajya abapapa baba bakoraniye ahantu bayivuze bishoboka like ucyumva yuko ari ikintu muri entertainment cyangwa muri industry ya Buja Flavor kiriko kirafa kandi bandanije ko bizofa vraiment bizofa tuzoguma tubona abasani bavuye hanze bajya gukubita show bakirongera amahera bagataha kubera iki aba ucyambere first aba promoter biwacu nibazi kuvugisha ukuri urumva iyo aba twese tuvuze ijambo rimwe tuvuga ati no indirimbo nimbi ntagende kwanza asubire kandi indirimbo kugira ngo tuyihe power play urumva ariko ugasanga indirimbo ziriko ziraronga ama power play ni indirimbo zibishe ni indirimbo atakintu na kimwe zigisha mbere wanashimye ndayishigikiye urumva ingingo ya sense kugara indirimbo zimwe genda zishigikiye gose kuba ari indirimbo usanga n'umwana wawe ariko araririmba urumva ni isoni ukagira isoni musaza urazi afashe ugwana gwanje ruri muri inzoga ni narahatse kugwica basaza just hajya bice bituma umwana yiyumvira ati iyi baby niki inzoga ho ni mitende ndashobora kubona papa ariko arayi iyi baby niki urumva nashobora kubaza wewe acagena kubaza abandi bantu mbe ibaby niki ingidi baca bamubwira ati urazi baby ni umuntu ameze uku nuku urumva haje uri koronona abana mu mitwe ariko ririmba indirimbo imeze neza indirimbo ifise soin ifise quality imeze bien icara hasi imbere yo kuyisohora rondera aba promoter wewe uyumvamwe shiramo ya ndirimbo yawe mwumva gute indirimbo urumva neza cyane bagwa ati indirimbo ibuze iki apana ngo kubera ari Bashiriya yanditse ndabwiye ko indirimbo itameze neza ngo arantuka oya l'artiste est son œuvre neza kabisa urumva jimbere y'amategeko uvuga ati indirimbo ni nziza wanashima rondera n'umugenzi akora muri gouvernement umubwira inshuti bagiye mu masoheri ikintu ucyumva gute urumva dutera inturu we urabona twebwe niba dushigikira bo gushigikira gute uriko aririmba inzoga ni ibintu uriko aririmbi wa hariya ahubwo bumva kari bikoza soni muri ko muratitura imico nakaranga by'igihugu cyacu kumbure uriko uratuka mama wanje hamangu ndakomera ico akibonye he urumva na niyo mpamvu kuri jewe ndi muri ba bantu bavuga naho bashobora gukomanta ngo ndigira umuyi wa like nta kibazo gusa abanahura baranahura nofuma ntonga abantu babiri banahura paraporo kuronga abantu 2000 neza cyane bavuga ati uyu muntu ariko aravuga vyo ariko ijya ariko nayo nkeneye ikintu nimba ari cyo kivuga ati iki kintu gifiriye ngaha naha ni kuvuga ko aba promoter biwacu icyambere abantu batanga ama concert ni barabe kwanza uyu muntu afise vibe ya gute urumva eske uyu muntu tumushyizemo amahera to yagarutse par exemple je umuntu yakoze neza ndamucigihira neza cyane turabe Emerson Emerson umuntu ariko arakora neza ariko abura bamushigikira ama contrat ariko aronka abandi urumva tujye kwa Big Brother Ami Pro yakoze neza yashimiwe bamuhaye contract Canal Plus neza cyane urumva kubera iki ivyo ariko aravuga ni ibintu biri real
avuga ibintu byumvikana urumva ariko rero drama bashiri inde nandi ndakundangurira amazina bagashaka yuko babashigikira atana every barakora oya ntibishoboka niki kintu uri kurakora erekana ibiko n'Imana ivuga ngo fashe wifashije urumva rero today twavumbiye bashiri none wamuvumye muri mubiki urumva mutegura ibyo mutegura ngo ibisusu just nibazane difference ya entertainment na entertainer neza cyane arabasani batari muri entertainment arabasani bari entertainer for example Mr Champagne ntabwo ari umusani wa entertainment Mr Champagne ni umusani ari entertainer Champagne arakuvuze ngo oya ni brother arazi ko ndamubaha vraiment no ukuri kuravugwa ariko Sambrage mu ndirimbo zose Mr Champagne yoba yarasohoye havuyemo Marcelina mbwira indirimbo yiwuze nivyo ndari ndavuga rero urumva ni kuvuga yuko arabasana bari entertainer entertainer indirimbo uvuga ati mu bana zivuze mu bana bararyoherwa nta message irimo yego urumva tujye ati OLG Oleg dinga doctor ndabizi urumva ariko ukibaza ati mwamushize umva turaza kuhashikako ukibaza ati eske aka kazi turiko turakora nakaye kazi ni indirimbo zikunzwe n'abana ni indirimbo ziryoshe ariko atana kimwe zizoshikako eske niwe muntu yo guwa contrat kugira tuvuga ati par exemple nkuko Mr Champagne aronse contrat muri Zebra Electronics ijya ni contrat ikomeye neza cyane urumva hama kuvuga ati avuye ambassadeur wo muri Congo aje kugendera muri Zebra Electronics dushaka yuko rero ujya mu brand ambassador wanyu anteramisha niye ndirimbo kubwa yotora yuko Mr Champagne ari imbere y'abantu wapi urumva kubera nibaza ko ngira ngo sha sinibatsa ariko tuve ngaho tubanze dusimbe gatonye siko nibyo koko ibintu uri kuravuga ndabitahura kandi ndavyumva abaririmbyi bicare hasi bige kwandika nka kera like hama ejo canke hirya yejo CNC tuzoze twumvira kiratanga umusaruro mwiza ivuga ati izi ndirimbo hagereka burya CNC nkuko bokwicara bakavuga bati izi uyu mwaka nta ndirimbo nimwe yahagaritswe bivuze ngo abaririmbyi bazo bariko barakora iki ibintu bizokubaka abana bacu bikazubaka n'umuntu wari we wese aho nyene bashire nkuko natamwe kubivuga kugira umenye yuko uri kurabaza incabwenge nawe nyene yategerezwa kukubaza aho nyene urazi gituma nta ndirimbo nimwe ya Lolilo bahagaritse mirimo kandi ntari hit hari igicari kandi amafaranga aguma ya bien sûr ni kubera iki Lolilo aguma yandika ibintu bifise message urumva naho abantu bamupinga ujya no mu legend mu bisanzwe araba legend bakuye yuko babubakira isanamu bakaza barabibuka uravye clip video ya mbere mu Burundi yari clip ya Lolilo kandi umujama offer saramukoreye umuti arika urumva neza clip ya mbere yo mu Burundi yari clip ya Lolilo neza cyane urumva eske nihe turiko turaje uno munsi kugira abanyarwanda batangure gusora ama clip barabiye kuri Lolilo ego frame uyu ninde abahehe ava mu kiye gihugu dusivye nawe Diamond yahereye kuri Lolilo bien sûr niwe yanamuhaye akarorero keza urumva kumbure no vuga ati Lolilo n'umusani ariko arakora waye batumushimira kubera iki batukwandika indirimbo ziza nkuko Lolilo aho yandika urumva no vuga ati ntazi kuri ilevre ntazi kuririmba tubifate nkuko basi bagiyumvira ntazi kuririmba kubera iki mwe mubizi kubera iki indirimbo zonyu bazihagaritse guyo batayihagaritse urumva kumbure nivyo neza cyane asante sana tuhave rero musaza kugira ngo duze guca ndakurekura tubanze turabire hamwe dushire ko kabiri neza je ngomba ko tuza kuvugisha ukuri siko apana ko tuzoza tubangaho uri umumenyesha makuru afise analyze yiwawe ushobora kuvuga ntituvuze ngo turiko turakinege abantu bari bose bariko barakurikirana ikiganiro ariko na reality baze barayimenya vraiment yes tugende ku ndirimbo iri kirakoregwa remix aho nshatse kuvuga impande zibiri umenga zisigaye zera menga sinzi kubaze kubona umenga hariho noro hariho na side mu baririmbyi no mu kuronka amasho menga hariho noro hariho na side why wombwira ko wombwira gute ntunze D1 ko atabigane ko musaza ko atamasho ari kararonka wombwira gute ko D1 atari karaja mu remix wombwira gute ko ama remix yama Mokenzi B-Face Rap Trezo hamamo Dramati hamamo ubu noneho numvise ko hinjiye mu menga na Eri Pro
ubaka ko Air Pro haraci iminsi arakubise hasi inde orege ndiko nabya bintu reko ndavuga ikintu jegira ico kimbwiye ko vraiment urumva kuri ico ndashaka guhanura peut-être yabamenyesha makuru n'aba promoters n'aba producer kubera umuntu yakora ikintu ciza ifoke umukomera amashi kandi yakora ikintu kibi ifoke umwereka yuko ariko arakora amakosa neza cyane sinibaze yuko D1 yari umusani abura show nka zitatu mu mwaka mu mezi abiri ko no vraiment no frère afise vibe neza cyane indirimbo ziwe zose zumvirije uravuga ati indirimbo ni nziza indirimbo iraryoshe urumva hera ku ndirimbo za kera atanguye kuririmba uce wiyumvira ski uyu muntu kumbe muri uyu mwaka yararirimba urumva kumbure bamwe babeshira ngo management yiwe nibikora oya ntabwo ari management yiwe ahubwo n'aba promoter borganiza amashow urumva influencer nta kuntu umuntu ushobora gutanga amahera gukora clip video amere gukora audio sivyo hamukaza wumva ngo bana ngurumva je bashiri yari yanyemereye ko aza kundiririmbira mfise 200,000 eske bro byasi ayo 200,000 hamugashaka ko nza kuguteramisha audio yonyine amahera igeze ko musaha urumva ariko twibuke yuko rero ama remix why watabashiramo nibaze ko ntihajya kuvuga ati umupeti ni yanzigo mu cyamake ni yanzigo n'imitima mibi bavuga ati tumushizemo bashiri ava aboneka nabi canke se si wa muntu ari muri ntuze yacu muri kakagwi je sininya kubivuga je ari yari lenefu kajala masanja arampostinze muri Instagram yo muri Insta story hari undi menshi amakuru mugenzanye sinshaka kumuvuga izina kumbe yo bari promotion ndiko ndamukorera naruga ati bro ngo big up sana bro naona kajala amekupost ngambia thanks so much brother ngo gusa rero amahera tugukorera news mu Facebook navuga ati bro je nabwo ndi umumenyesha makuru muri Facebook kuko natanga gukora umenyesha makuru Facebook itaramenyekana cyane urumva YouTube itaramenyekana gose why kubera ari wewe ubivuze kugira umpostinze gusa muri page ya Diamond horo posting ahora guhangara urumva Rayvan horo posting ahora guhangara gusa kimwe tuzohurira ahantu kandi uzokumva isoni neza cyane urumva nibaze ko muri event ya press conference ya Jaguar wari kuri airport benshi batanze ama commentaire ari menye ngo none drama urumva none babonye ko ari mu journaliste ugiswaye navuga ati bro apana ngo kubera usema nini wari kuvuga iki urumva navuze ati wereka wafashe ko drama ari genda mu bazibazo nibaze ko niho wari uri urumva niho narinde bisaza wabaje eske Jaguar ntazi kirundi Jaguar izigiswahili kumbure mu bajournaliste dufise muri entertainment drama iyo bari mu bajournaliste bazi giswahili cyane urumva kumbure rero drama amubagije ikibazo bingahe nga kuri aeroport byofasha kugira abandi batahure urumva rero aba français bahora batanga amashow ama concert ni barabe kwanza abantu tugoma duha isoko nabaye bakora gute baririmba gute urumva kumbure izi remix dushaka gusubiramo ninde umuntu abura niziye declaration tuguma tuzumva muri entertainment byavuye boneka yuko nabo nyine bakoze izo remix ari ikintu barabiye ko kugira barabe ko ari ahantu bashaka gushikako urumva kumbure kuri jewe ico no shigikira kuri ico ari abantu bataratahura neza na neza ibintu bariko barakora par exemple entertainment ya Buja Flavor ari abantu muri uyu mwana uvuga yuko bariko barakora neza ari aba D1 ari aba Dramati ariko rero tukabihweza eske nta masho angahe bamaze kuronka nta nimwe kumbure uvuga ati imitima mibi abantu bahariye muri nord nuvuga ati nord na sud ni ibintu bibiri bitandukanye neza cyane bo barikunda urumva kandi uravye abantu bahariye nibo bakunda ko organize ama concert urumva why muri nord dufata nk'abantu bangahe bavuga ati iyi ni organisation muri quartier nord tugire concert ikomeye ya nord side nabo bimenye basi nabo nyene shamgaho bahahiye oya entertainment ni kuna kitu tunaita kwa Kiswahili kwamba changamoto entertainment ni kuishobora kumenya sivyo hapana mabifi y'uburofa nakatumugaye muri indirimbo yavayoneka reka njo maana niko nasema hivi
ibintu nk'ivyo vraiment navyo dukeneye vraiment twumvikane ibintu nk'ivyo navyo dukeneye muri entertainment iyo umuntu akora ikintu ciza mushigikire iyo akoze ikintu kibi mubwira ati aha wakosheje neza cyane ico cyofasha gusa entertainment yo muri Buja Flavor reka mperaheze mvuga ati benshi nibaratahura entertainment kungena ikogo kuko baracane muri bwa buryo bwo gukora entertainer na entertainment uravye par exemple umusani novuga ati Fally Ipupa niyo musani yagiye guhindura umuziki muri Kongo yawuhinduye gute muri Kongo twamenyere indirimbo zabo za Wera Son yari indirimbo ifise première deuxième troisième ego urumva wavanga ukaja muri ville gusuma ukagaruka ijya ndirimbo ikibandanya urumva kubera iki kandi zari indirimbo zifise uburyohe ariko Fally Ipupa amaze kwinjira muri game yo muri Kongo yaciye ahindura umuziki wose reka rero mperaheze mvuga ati ari abasani bari barakora neza barimba bien akaba n'abandi basani bategerezwa gushigikirwa kugira bashike kure neza cyane nubwo bagara rega babona ko bahejeje nibemere musaza burinze werekana ati je ndagwaye ugomba gukira urumva buri muntu wese akubwira ati uburundi turafise indirimbo nziza aho we no kubaza indirimbo nziza wavuga nizahe nahe urumva baca bazana izi ziriko ziraza ubunye oya izo si indirimbo nziza man indirimbo basaza urumva indirimbo nziza genda uzirondere kwa D1 dufate muri nouveau génération urumva genda basi nimiburi buri basi kwa dramati no bura nka zibiri utoramo neza cyane siriho kabisa urumva apana ngo kuvuga ati nawe washa no washa urumva man reka tuvuge vraiment turabiko ari cyo twohindura urumva vraiment kiriko no petit frère kandi aranyuba arabizi urumva ariko gusa ico ndagukundira ni kintu kimwe kandi turahuje usa n'umuntu duhuje jewe ikintu ari ciza ndakivuga ari kibi nkakivuga kubera ko nindakivuga uyu munsi hari gihe utantahura mugabo peut-être bukebuke uzontahura kandi hari gihe uzonyuba bien sûr abandi bantu tugiye gushigikirwa vraiment Mr Champagne akwiye gushigikirwa vraiment kubera uravye entertainment ya Buja Flavor aho ariko arayijyana na hantu hakomeye gose kandi vraiment ndiyamirije abantu bagenda baravuga ngo Mr Champagne ngo ni wa mukongomani agomba ganza umuziki ndundi kubera kiyo wavukiye nga mu gihugu cyacu utoja kuganza guda sivyo kumbe uno munsi umusana avuye mu Burundi msanii kutoka Burundi Mr Champagne amefika Tanzania kwenye record label fulani kufanya interview kwenye media fulani mbona wajasema we urumva umuntu ariko aritanga agenda kugira media tour zikomeye muri industry mu mafaranga yiwe ugacuza kumukiritika urumva hamukaza kuzana amakomantere ngo cyashashashasha bimwe Natasha aratahukanye ntuzenyi award yana ni arayitahukanye award avuye muri ntuze muri Tanzania ageze ngaba atangura gukritika ngo ntiyarayikwiye yapambaye n'ibihangange byo muri Nigeria ngo ni kubera amahera yiwe eske ari umurundi yavuye ngaha akaja hariya muri jiri arabikora eske uwo mujiri bamenyanye gute neza cyane kumbe yavuga ati indirimbo ya Natasha irakwize BPM neza cyane nico kintu barabira ko muri jiri apa kurimba ukavuga ati indirimbo niziza no barabira ama BPM urumva raba indirimbo za Mr Champagne ntazi kuririmba ilevre ariko Mr Champagne arazi kwidandaza neza cyane rero aho geze hose ilevre ni umukongomani nituvyanse ariko we avuga ati genda umurundi iyo umuntu amazi kwemera icyari ico bashi we wisimbwa nandi zo kwitwimbwa neza cyane urumva yamazi kwitwiye ko ari umurundi kandi abifitiye uburenganzira kandi umurundi ni gute amazi imyaka ingari mu gihugu irenga 5 yamaze kuba umurundi urumva ariko ugasanga abisaba kenge ngo urumva uyo mukongomani ngo indirimbo avuga je nazo nahuye nazo utahuye reka rero abazitahura bariko baramuha amahera babona icari karakora kandi ari kaduka cyamo cyabivugira ubanse kumuha show ya 1 million ariko ni mu brand ambassador w'ahantu kanaka sinyatire iwe gusa imuha 20 million nikiye kintu gifisa akamaro kumbe abasani bo mu gihugu cyacu tumenye kwidandaza l'artiste est son œuvre abanyanka banyanke vyumye kutabivuga neza cyane musaza je nukuri ndabona umenga no kurekura ariko Imana igwezagire cyane wakoze kuba wanitavye utumire ariko vraiment jewe nibaza yuko iyi debat turashobora kuzoyibandanya ariko ndagusabe tugire seri izibandanya suivre
bien sûr nta kibazo urakinyemereye kuri ico ndayikwemereye kandi sikubera ngo ndakwemereye kubera wewe oya ndeme kubw'abarundi bose bakunda entertainment neza cyane bagende batahure umuziki niki entertainment niki apana kungira mu muziki kubera wabonye ko Fizo agendesha umuduga nani ngoma ntangure umuziki no munsi ngo nani ngendesha umuduga tube turubaha abadukuriye nushobora kwita umu legend kuko ufite imyaka 2 ku mu muziki nibishoboka nibibaho n'imyaka 5 ntuburageza musaza kumbure ikintu cyose uri kurakora gerageza kwanza utahure ni hehe ndiko ndaja urumva ndiko njahe niki kintu nshobora gukora hamwe n'umwana wanje azovuga ati bana papa yarakoze urumva apana kwita umu legend mu bintu bitabaho kwanza emera yuko icyambere kwanza ubwa mbere twemereye ko badusumvye twemereye abadusumvye ngo nta muziko muri Tanzania uzosubira kandi kuvuza mu Burundi eske turafite indirimbo zingahe zo kuvuza mu Burundi ico ni kibazo cyo kwibaza man urumva izo BPM dukorerwa n'abaproducteur bacu naye yazodushikana ndacyakora umuziki wa 40,000 nkaca ngenda kwipimanisha n'umuziki bakore $300 urumva hama ngo baranyibiye kuri 40,000 yawe ingo bashira yagusubiza kandisha ndaguhereza iyo buruyo nkaziya numva riririje barakubesha ama rero reka nshimire vraiment abariko baradukurikirana yego none kandi nshimiye abafans banje